Chuti bakunzi biganiro gateranya ni jewe Mutama Gerard nkaba ngaruse kandi uyu munsi tukaba dufise abatumire babiri aho tuza kuyaga na Mishu Miracle ari kumwe na Alvin Smith batazira cocaine. Mishu Miracle atubwira ko se umwana ashobora kuba ari Alvin Smith aho benshi bashase kumenya se umwana ntibamumenye ariko Alvin nawe akahakana akavuga yuko atari se wiwe. Ivyo byose tukaba tugiye kubibona mu kanya gato kurikirana ikiganiro gateranya. Gateranya show. Ego twari twababwiye yuko dufise abatumire babiri, reka tutangure n'uyu musore wacu ngaha. Cyese ndi umusore genda umugabo ndafise aba. Uko uvyishiye niko twabishaka natwe kuko hanini uyu munsi twaje kuyaga ku by'abana. Alvin Smith watubwiye yuko utari umusore ufise abana, mbe ufise abana bangahe? Ufise abana 10, ufise equipe y'umupira w'amaguru yose, ufise abana 5, ufise abana bangahe? Babiri. Aha, urakoze cyane. Uyu munsi rero tukaba tumenye yuko ufise abana babiri. Kandi byaravuzwe yuko ushobora kuba warabavyaranye n'uwo bita Mishu Miracle. Mbe Mishu Miracle turashaka kumenya mbe abo bana yoba yabavyaranye na wewe canke yoba yabavyaranye n'undi muntu? Ni jewe nyene. Urakoze cyane, icyo nico twashaka kumenya. Mishu Miracle uremeye yuko ari wewe mwoba mwaravyaranye na Alvin Smith batazira cocaine ari we La Vache original. Twashaka kumenya mbe muri abo bana babiri mwoba mwaravyaranye umwana wa mbere afise imyaka ingahe? Uwa mbere afise imyaka 6. Mishu Miracle uratubwiye yuko umwana wawe wa mbere wavyaranye na Alvin afise imyaka 6, ariko rero hari ibibazo byinshi abantu bafise bashaka kumenya batararonkera inyishu yavyo. Biravugwa yuko ushobora kuba utubakanye canke ushobora kuba utabana na Alvin Smith, mbe bigenda gute kugira mushobore kuba mwaravyaranye abana babiri mutubakanye? Turakundana, ni relation iri Mishu Miracle uranwengeje ngo murakundanye muri relation ya Judy bakuzi kubatabizi relation ya abari relation idasanzwe na bukebuke aho kenshi iyo uri muri relation ya uvyara abana babiri. Mishu Miracle biravugwa yuko kandi Alvin Smith ashobora kuba ari umuntu atagira indero, ashobora kuba ari umuntu adafise inyifato nziza, ariko wewe bigenda gute ugakundana n'umuntu atagira indero nkuko? Ndamukunda kujye nyene meze. Ego mama w'umukondo ufise uburenganzira bwo gukunda umuntu uko ubibona wewe canke uko ameze ko ariko kose, ariko turashaka kumenya mbe Alvin Smith tusanzwe tuzi yuko ari umuririmbyi, nawe ushobora kuba uri umuririmbyi? N'umuririmbyi je nkamumenyesha makuru. Ego Mishu Miracle uratubwiye yuko wewe uri umumenyesha makuru nawe akaba ari umuririmbyi, ariko nkuko ubibona Alvin Smith ariko arakumviriza, turagusavye ugire akajambo kamwe umubwira gashobora kumuryohera. Amenye ko ndamukunda cyane. Alvin Smith urumva yuko mugenzi wawe Mishu Miracle akubwiye akajambo kamwe akakubwira yuko agukunda cyane, mbe wewe turashaka kumenya nawe uramukunda canke ntumukunda? Wewe ntuzi kiri ku mutima wanje. Alvin Smith ivyo uriko ragira izo nyishu uriko urishura imbere ya Mishu Miracle zishobora kuba atari nziza kubera ko yamaze kuvuga yuko agukunda, rero uriko uravuga ibintu nk'ivyo we ku ruhande rwiwe ntibimuryohera, ariko ntacyo turabisubiramwo. Mishu Miracle iyo umuntu tusanga tuzi yuko iyo umuntu uri muri relation n'uwundi muntu akenshi hari ibintu vyiza vyinshi mucamwo, hari n'ibindi vyinshi bibi mushobora kuba mucamwo, ariko turashaka kumenya wewe n'ivyahe bihe mu bihe vyiza mwa mwaraciyemwo n'icahe kintu ciza woba wibuka unamushimira Alvin Smith? Zo ku bitaro aje kundaba, ndamushimiye cyane kubona yaraje kundaba. Ego inkuru zuko yoba yaraza ku bitaro twarazumvise, ariko turashaka kumenya mbe yoba yaje rimwe canke yaza kenshi? Yaraje kenshi ku bitaro, yaje kura mwana. Ego Mishu Miracle uratubwiye yuko ufise abana babiri, umwana wa mbere akaba afise imyaka 6. Turashaka kumenya mbe icyumviro cyuko mwovyarana umwana agira kabiri, ico cyumviro cyo bacavuye he canke cyatanguye mu gihe cyahe? Twasohotse twagize agasoroti. Nico gituma waciye umustar kubera ko wavyaranye n'umustar? Natanguye kuba umustar kera wana. Walashi ndavyibuka neza. Alvin Smith urumva yuko we avuga yuko yabaye umustar kuva kera, ico we uragishigikiye canke ni kinyoma ariko aravuga? None yavyivuge nije nabivuze man. Mishu Miracle turashaka kumenya mbe mu bintu byose ushobora kuba warabwiwe na Alvin Smith n'icaye ikintu utigeze wibagira canke n'icaye ikintu yakubwiye hama ukagikorera ko ku mwanya ashobora kuba yarashatse ko ico kintu gikorwa? Arashaka ko umwana yitwa Maha ku buryo byarangumye mu mutwe ndabibika.
uratubwiye yuko ashobora kuba ari we yakubwiye izina ryo uzokwita umwana wawe, ariko turashaka kumenya mbe bigenda gute Alvin Smith akaba ari we atanga izina ry'umwana wawe nawe nyina wiwe uhari? Umwana nuwase wiwe sha. Alvin Smith twagira tukubaza akabazo gato kuko hari ibintu byinshi byavugwa bishobora kuba ari byo cyangwa atari byo, ariko twebwe ku makuru twaronse twibaza ko byo bari byo. Byaravuzwe yuko hagati y'abo bana babiri hashobora kuba hariho umwana umwe atari umwana wawe. Turashaka kumenya hagati y'izo nda zibiri ni yahe wewe utemera ko ari gwawe? Iya mbere niyo utemera, bisigura ko umwana wa mbere utamwemera. None bigenda gute iyo muri relation ya hama bigashika ntiwemera umwana wa mbere? Dubona yuko iyo relation ishobora kuba yaraparanganye ikaba, ariko ntaco nubwo uvuga yuko umwana wa mbere utamwemera, ariko biravugwa yuko kandi n'umwana agira kabiri ushobora kuba utazi ukuntu abayeho. Bugi mwana wanje wewe umenya gute situation ziwe? None wibaza ko ari kubera iki umwana wa mbere bashobora kuba baramukwagirije? Bugi ajewe naragirije tukuranda umustar. Misho Miracle Alvin Smith aravuga yuko umwana wa mbere atari gwiwe, wewe ivyo ubivuga kwiki? Yakoze amakosa, ndagenda ndavugana nawe, tuvugana ya makosa yakoze hama abifixing, but ntumuvuge nabi. Alvin ivyo Misho avuze neza canke avuze nabi? Nimba yavuze neza, nimba yavuze nabi sinkeneye kubimenya. None Alvin Smith ivyo Misho avuga yuko mukundana muri relation ya ambe, tushaka kumenya ni vyubu canke ni vya kera? Iyi histoire twavuze je n'umukobwa si vya vuba ni vya kera. Oya Alvin Smith ni ibintu bivugwa, natwe tukaba dushaka kumenya nkuko abandi bashaka kubimenya, ariko vyari vyiza natwe tumenye umuco wavyo. Wowe uramukurikirana usigari papa wiwe? Oya Alvin Smith, twebwe ajewe nka Mutamagerari nsanzwe mfise umugore n'abana biwanje, kandi twebwe ntitwigeze tujya muri relation ya gusa kwari kugira tubimenye. Uragayana cyane man. Wewe ushaka kumbaza situation y'umwana wanje gute? Ushaka kumufasha man. None Alvin Smith umwana wa mbere wavuze yuko utamwemera bamukwagirije, umwana wa kabiri nawe bikaba byaravuzwe yuko utazi ukuntu abayeho, ariko wewe ugomba kutwemeza yuko ushobora kuba uzi ukuntu abayeho. None twashaka kumenya mbe uyo mwana agiye kabiri aranonka byose yifuza? Umwana muto umwaka umwe abakenera ibintu bingana gute ku buryo vyobura? Ego Alvin Smith uratubwiye yuko umwana w'umwaka umwe ashobora kuba adakeneye ibintu byinshi, ariko nagenda kubwira yuko burya umwana w'umwaka umwe ni umwana ashobora kuba akeneye ibintu byinshi na hanini bivuye kuri se wiwe. Arakeneye ama geologie périodique, ama géographie parabolique, ama stronyonyo, sinzi ama tikitiki maji, ama paracetamol, ama diometrique, ama parabolique, ibintu byinshi abakeneye ni byinshi, n'ibindi tarize kuvuga ngaha. Jewe n'urya mwana wanje twoja gupima amaraso nawe wewe tukagenda tukarabase urya mwana nini? Misho Miracle urumva yuko Alvin Smith ayihakanye, yavuga yuko urya mwana wa mbere wawe atari umwana wiwe, ariko twashaka kumenya ukuri kurya mwana. Se ujya mwana ashobora kuba ari inde? Twashaka kumenya izina rya se ujya mwana, canke ukatubwira ico yoba akora, ari muri entertainment canke akora ibindi bintu? Umuntu ari nyene muri entertainment. Uratubwiye yuko ari muri entertainment, ariko nashaka ndakumenyesha yuko muri entertainment hari abantu benshi cyane batandukanye. Na jewe Mutamagerari nshobora kuba ndi muri entertainment nkuko anamujinya ngaha ashobora kuba ari muri entertainment, ariko ahanini turashaka kumenya izina ry'uyo mupapa w'uyo mwana wawe wa mbere yoba ari inde? Isaac. Mama entertainment yubuwe ni Isaac uyu, ni Isaac uyu wa Isaac TV. Nico gituma baciye babirukana mwese muri Bujahiti. None basi Misho turashaka utubwire uyo mwana wa dosiye y'umwana wanje bihagarikwa. Misho Miracle kumengura panise, ariko nagenda kubwiye yuko mu kiganiro gateranya abadapanika ni nkuko nshobora kubwira mu jinyaka gukorerako, ariko reka nakubwira ikintu kimwe, nimba ushaka yuko dosiye y'umwana wawe ihagarara
turashaka utubwire ukuri kuvyerekeye wewe na Alvin, kubera ko turabona kuri ko uracisha hirya na hino usaba tugomba kutubwira ukuri, ariko tukabona yuko bitariko biragenda neza hagati ya wewe na Alvin. Turashaka utubwire ukuri. So reka rero nisanzure mvuge ukuri. Yego urakoze, ariko imbere yuko wisanzura ukatubwira ukuri, byaravuzwe yuko Alvin Smith ashobora kuba yari umuntu agukunda cyane. None bigenda gute uyu munsi mukaba mutavyumva kumwe kandi yaragukunda? Mufise urukundo ntagira indero, uzomburira indero nawe ufise urukundo. Ashobora kuba yaragukunda ariko akaba atandero yari afise. None turashaka kumenya nigiki cyakorese ko adafise indero. Aranyereka ko ariko nkorera iciza, arandeka ndamugira confiance muri we, then amvuga nabi hanze. Alvin Smith, urumva yuko Mishu ku ruhande rumwe wamukunda, ariko hageze kuja mu bantu ukamuvuga nabi, ari naco cyatumye mushobora kuba mutakiri muri ya relation ya. None nashaka ndakubaze, burya bimaze kuba mutakiri kumwe nta cyahindutse kuri wewe? Naciye mpinduka ndabindaya. Miracle, urumva Alvin Smith kwavuga yuko mumaze kuba mutakiri kumwe muri ya relation yanyu, yaciye ahinduka aba indaya. Wowe ico uragishigikiye? Nishirasone. Birababaje kuba mwari mukundanye ariko uyu munsi mukaba gutagihuza, kandi bikaba byaranavuzwe yuko Mishu Miracle ushobora kuba waramurondereye akagwi gashobora kuba kazomugirira nabi Alvin Smith, ariko nashaka kumenya mbe ako kagwi ushobora kuba warababwiye neza uwo muntu uwariwe kugira baze bamenye neza umuntu bazogirira nabi, mbe wababwiye yuko ari umutipe ameze gute? Umutipe w'inzo, umutipe muremure. Ego Mishu Miracle, uratubwiye yuko wababwiye yuko ari umusore muremure, umusore w'inzobe, ari nawe ari Alvin Smith. None ariko turashaka kumenya mbe wababwiye yuko canke nicaye ikintu bateguye kugira bamukorere, canke nicaye ikintu wababwiye ko bomukorera, bazogira iki? Bazomugonga. Mana y'Uburundi, mugeze mu byo kugongana. Mwarabyaranye abana babiri, umwe akaba ari wiwe, uwundi mwaramwagirije akaba ari wa Isaka. Ubu naho akaba hadeze yuko muja mu byo kugongana. Nshuti bakuzi ibiganiro gateranya, tukaba ari naho turangirije ikiganiro cyacu. Nkaba nagenda bibuse yuko jewe ndi Mutama Gerard nga kuri micro, akaba turi kumwe na bodyguard wanje Mujinya. Nagenda bibuse yuko inyuma ya kamera ndi kumwe na Tatila Mekararira mugana rahaseruka. Yewe byari bisanga. Ikindi Media.